Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye kuri uyu wa mbere muri uyu mugoroba turi ku itariki ya 2 kwezi kw'icenda 2024. Tukaba tubazaniye amakuru hagiye kwibanda mu bisata bigiye bitandukanye, harimo igisata c'umutekano, harimo igisata ca politike, harimo igisata c'agateka kazina muntu. Mu kanya gatoyi imbere yuko tutangura ibindi vyose turatangurira ku ngingo nkuru zigize aya amakuru. Gusa imbere yuko tuzitangura tubaramutse kandi tubaye ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye ku migabane ya kure, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu gihugu c'u Burundi nyazina turabaramukije kandi turabahaye ikaze mwese ntimuze gucikwa. Ni umwanya rero tugiye kwibanda kuri ibi bintu bikurikira. Inkuru ya mbere tuza kubagezaho ku buryo bw'idonido. Mu gisagara ca Bujumbura imiduga 3 yahiye iratokombera. Ni nyuma y'itangazo ryashizwe ahabona na Rede Tabara, tukaba tubafitiye inkuru yidondaguye ibirimwo ivyatangajwe na Alex Sinduhije arongoye umugambwe MSD, ahakana amakuru avuga ko ariwe yatanguje umuhari. Rede Tabara akavuga ko yahisemwo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD biciye mu zindi nzira. Ivyo navyo turaza kubigarukako. Turaza kugera mu gisata c'agateka kazina muntu, turabire hamwe ivyo kunyuruza abantu vyasubiye kwimonogoza, ariko kandi nibirabana n'imbonerakure ngo umukuru w'igihugu ngaracizeye zomurira kugira imbonerakure kugira ngo tizimira Burundi anabacungerera umutekano. Byose turaza kubigarukako. Sizo gusa ahubwo ari izindi twabateguriye ku buryo bw'idonido mu kanya gato n'imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Turabahaye kaze. Imbere yuko tubagezaho ibara ryaguye mu gisagara ca Bujumbura mu Nyakabiga imiduga 3 yahiye igatokombera, tubabwira Alex Sinduhije arongoye umugambwe MS dahakana amakuru avuga ko ari we yatanguje umuhari. Rede Tabara akavuga ko yahisemwo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD biciye mu zindi nzira za politike atari indwano. Alex Sinduhije akavuga ko abandanya urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu nzira ya politike. Rero akaba yarabishikirije kuri w'Imana kuri Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Umunyepolitike akaba arongoye n'umugambwe MS tutagikora ku butaka bw'u Burundi kubera ahagaritswe. Alex Sinduhije yararemesheje ico kiganiro kuri Radio Peace FM ku munsi w'ejo, aho yagarutse ku bibazo bimwe vyagiye bica ku buhinga ngurukana bumenye aho abatari bake bavuga ko Alex Sinduhije yoba ari mu migambi yo kwishikana mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mugaye yishura kuri ivyo bibazo, Alex Sinduhije akaba yaramenyesheje ko atazokwigira yiyunga na CNDD-FDD mu gihe ivyo basaba bitoshikwa ko nko gushiraho inzego nshasha zotunganyiriza amatora aburikiwemwo bose, gufungura imbohe zose za politike, ko bitokunda ko bicarana na CNDD-FDD mu gihe ivyo batabikoze. Ikindi yagarutseho nuko akana ko atari we yashinze umuhari. Rede Tabara wamuvurwa kenshi mu guhungabanya umutekano w'igihugu uturutse mu Rwanda nk'uko vyashikirijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi bizwi neza ko Rede Tabara iri mu gihugu ca Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo. Alex Sinduhije akaba avuga ariko ko abatari bake bari mu muhari Rede Tabara bazinanye kandi ko akurikirana ibikorwa vyabo nk'umunyapolitike. Bimeze gutyo mu gihe mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu munsi bararyaguye imiduga 3 yose yahirira tokombera, ariko kubw'Imana nta muntu yasize ubuzima. Nkuko rero avaho iryo sanganya ryabereye abivuga, umuriro bwa mbere wadutse bivuye ku modoka mu bwoko bwa Yasi yari mu zindi paritse, maze izo zindi zibiri zari ziyagereza zica zirafatwa. Vyabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 2 Nyakanga 2024 ruhande y'ibiro vya zone Nyakabiga, uretse ko amaduga mu bwoko bwa Hiace iyo yindi yahiye, umwe wari mu bwoko bwa Probox undi ari mu bwoko bwa Spacio. Abari hampande y'ico kibanza bavuga ko hari ibateri y'uwo wahiye ubwa mbere yoba yaturitse maze icitera umuriro, n'abandi bakeka ko ari umuntu yoba yanywereye itabi bigatera umuriro, ariko ngo kizwi co nuko igihe vyaba ata muntu n'umwe yari muri iyo miduga. Bari bahegereye rero bagerageje gutabara mu kwegezayo iyindi miduga myinshi yari ihari, kuko hari hasanzwe ari mu kibanza vyo bayogerezamwo, hanyuma mw'ijoro bakahabika imiduga myinshi bayirihiriye. Igipolisi kijejwe gukingiriza n'isibe catabaye kiza kuzimya hakiri kare iyo
bataseruka, hari amakenga ko n'iyindi miduga yari gushikirwa ndetse n'ibindi vyinshi bikaba vyashobora kononekara. Tubagezeho n'ayandi makuru havugwa mu gisata c'agateka ka zina muntu. Haribazwa umuntu uri kunyuruza abanywanyi ba CNL ni muri komine Nyabitsinda. Abanywanyi b'umugambwe CNL muri komine Nyabitsinda mu ntara y'Urigi barabangamiwe bidasanzwe kuva mu kwezi kwa gatanu, haramaze kunyuruzwa batatu abandi barahunze igihugu. Biriko birabashikira rero birazwi na musitanteri mugihe amategeko yo gufata abo bantu yoba ava ku mukuru w'imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza Shabani nimubona asanzwe azwi mu mabi menshi cane. Nyuruzwa rya Ezekiel Ndayisenga na Remeji Gahungu kuko watanguye gufatwa yabaye Ezekiel Ndayisenga umunywanyi akomeye w'umugambwe CNL akaba n'umufundi w'indimo wa komine Nyabitsinda. Ezekiel Ndayisenga akaba yarafashwe ku igenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu 2024 hafi saa 9 z'umurango mu gihe ariko arataha avuye mu nama ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda. Bamufashe rero bari muri kamyoneti double cabine yirabura ifise imparati CO 5AIT vuga ko bari bambaye umwambaro w'igipolisi. Umunsi nyene isaha 2 z'ijoro Remeji Gahungu asanzwe arongoye urwaruka rwa CNL muri komine Nyabitsinda fatiwe ku rugo rwiwe ruri ku mutumba Nyabitsinda, yafashwe ari naho yari agishika muhira twawe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari kumwe n'abambaye zisanzwe bari muri ya modoka nyene yari yajanye Ezekiel Ndayisenga ku murango. Imiryango yararondeje abayirabura mu gihe rero bitura musitanteri Anastasia yishakiye yishuye ko babo bari mu minwe y'abajejwe umutekano ariko ntiyavuze abaribo. Imiryango yarashitse no mu Ruyigi irabura, hari abayibwiye ko ababo bakuwe mu iperereza mu Ruyigi bajanwa mu zindi ntara. Bivuzwe gutyo kenshi abanyurujwe ntibasubira gutorwa irengero ryabo. Nyuruzwa rya Bernard Nduwimana naryo rikara ryababaye kuko wamenyuruje irya gatatu wanyurujwe irya gatatu n'uwo duhejeje kubabwira akaba ari n'inyangamugayo ku mutumba Ndago muri komine Nyabitsinda. Rero yararonse n'amakuru haronderwa na Shabani mubona mukuru w'imbonerakure muri Buhumuza aca arayanyaga ahungira mu ntara ya Gitega. Ku igenekezo rya 27 kwezi kw'indwi 2024 Bernard Nduwimana yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu kabare bita CPGR kari kwibarabara rya mbere mu Giswahili canke Nyamugari. Aho hari isaha 2 z'ijoro abamufashe rero bamusanze ariko afata agacupa bashika bacakira baca bamuriza kamyonete double cabine yari ifise iyo bitabona. Kuva ubwo nta gakuru ka Bernard Nduwimana. Harabaye rero agatotezo ka Shabani mubona ku banywanyi ba CNL mu ntara ya Ruyigi. Shabani mubona yahora azwi mu marorerwa akorera mu ntara ya Muyinga aho yanyuruje yongera haricindiriza abantu. Ubuho akaba yerutse no guhabwa kurongora imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza igizwe n'intara za Muyinga, Ruyigi, Cankuzo n'igice ca Gitega. Amabi yahora akorera Muyinga ubu hagiye kuyakorera ako karere kose. Aho Shabani nimubona ageze usanga afise inguvu kurusha babura amatari n'abakuru b'igipolisi kubera azi ko ashigikiwe na Reveriyano Ndikuriyo. Aho muri komine Nyabitsinda bikaba bivugwa ko Shabani mubona yishikiye ku mutumba wa Ndago arivugira mu nama ko ategerezwa gufata Bernard Nduwimana. Ivyakurikiye rero bikaba vyarumvikanye. Aho rero twaganiriye bakaba bavuga ko n'ifatwa rya Ezekiel Ndayisenga na Remeji Gahungu ari Shabani mubona yaritegetse. Abanywanyi ba CNL muri komine Nyabitsinda bakaba bavuga ko urutonde rwabo Shabani nimubona arondera kunyuruza ari rurerure ku buryo bamwe bataye bagahungira muri Tanzania. Mu nkuru rero twanabagejeje ko hari abanywanyi batatu ba CNL harimo Desire Baragasirika, Toye Mark na Mohamed Adamu bafatiwe muri komine Gisuru kuwa 28 Rusama 2024 canwa mu gashoka komine Gisuru. Ijoro rigeze rero barasohorwa bakaba batazwi irengero mu gihe Shabani mubona yari yarahiye ko bategerezwa kwica. Ese leta mvyeyi abantu babwirwa muri 2020 yoba yarahereye hehe? Ibujumbura ni nako n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga ko acizeye imbonerakure kugira ngo ateze imbere Burundi anamucungera umutekano. Ko kuri uyu wa gatandatu ahora ari umuhari w'abarwanyi b'abahutu ahimbaje ku nshuro y'umunani umunsi wahariwe urwaruka rwabo imbonerakure. Ni mu birorero vyabereye mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye yatangaje kugira kandi ko yizeye imbonerakure
mu guteza imbere igihugu ciwe no kugicungerera umutekano. Izo mbonerakure zabaye 3,000 n'abana bava mu miryango ya CNDD-FDD canke ibiswi vy'inkona bari bashitse kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko vyabonywe n'abamenyesha amakuru ba SOS Media dukesha iyi nkuru. Baragize idafire ndende mbere y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo n'abandi bategetsi benshi b'umugambwe atibagiwe n'abandi batumire bari baserukiye urwaruka rwo ku migambwe iri ku butegetsi mu bihugu nka Kenya, Angola na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ya Felix Antoine Tshisekedi. Umukuru w'igihugu azwi nk'ufata amasaha menshi mu kuvuga amajambo menshi mu birori. Ivyo yafashe n'ijambo ridashikana iminota 25. Varisito Ndayishimiye akaba yaratangaje ko hanze amaso imbonerakure kugira ngo acungere igihugu c'u Burundi. Ubu n'abari bama bategura kugira nabi igihugu c'u Burundi baratahuye impamvu batobishikako barabibonye. Imbonerakure turarikanuye, turiteguye gutabara, niko rero yatangaje, ngashimira imbonerakure ku ntererano zayo mu iterambere ry'imiryango n'igihugu muri rusange. Kubw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ngo abazungu bama batwenga abarundi bavuga ko ibihugu vya Afrika vyo musi ya Sahara bikenye cane mu gihe bafise umutahe munini. Ngo tube maso kuko ni twebwe nyene dutera ubukene, ngo ubukene buva amatate hagati y'imiryango, hagati y'indongozi zititaho intwari ibereye, ubukene bukaba buturuka ku ntambara, niko Ndayishimiye yibukije. Ageze ku matora kubw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo hariho amadayimoni atanguye kubuka mu Burundi kubera hegereje amatora. Ngo hariho ibihuna, ivyo bihuna ngo biratangura gukora mu gice cose hegereje amatora, ngo ni ukuvyibuka. Izo mbonerakure rero zikaba zihamagarirwe gucunga abatovyi, ko umukuru w'igihugu c'u Burundi adasiba kwiyamiriza abo yita abatovyi n'abanebwe. Yahamagariye imbonerakure kubacungera. Nsubiriye kubibasaba mwebwe imbonerakure mugume murikanuye, hariho ibinebwe bifise ishavu kubona hari abakozi bari ku murimo. Abo banebwe nta kindi barota atari guhungabanya umutekano. Dutegerezwa kuguma turikanuye kandi dukora cane, niko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Shimangiye ko abanzi b'igihugu c'u Burundi bategerezwa kumenya ko Burundi bwama bwiteguriye kwivuna umwansi. Hagaragaye rero ikibazo c'amamiliyonere mu Burundi. Kubw'umukuru w'igihugu Neva, umuntu afise umutahe w'ibihumbi 100 vy'amarundi arashobora kuba umumiliyoneri mu mwaka umwe utarenga. Tinaronse ntayo umunyagihugu yari afise inkoko imwe yagurishije ibihumbi 18, ariko mu mwaka yari amaze kuronka miliyoni 2,500 y'amarundi. Narabonye uwundi muntu yatanguye korora inka imwe rudende muri 2022, ariko ubu afise inka 50. Yavuze ko izo ntahe yazegeranije mu rugendo kugira mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Yemeje ko yaronse intahe z'umuvuduko udasanzwe iterambere rigeze ko mu gihugu c'u Burundi. Icifuzo c'uwarongoye igihugu ca mbere gikenye kw'isi n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura atagishobora kuronka ibitoraho, kandi ishiramwe ritanga amazi n'umuyagankuba ryama ribicagagura, abanyagihugu batakironka uko biyunguruza, aho kandi isukari itakiboneka, hakaba hatavuzwe ifumbire ku barimyi. Ngo ni ukubona imbonerakure zose zabaye abatunzi mu misi mukuru wabahariwe mu mwaka uza. Ngo tani iki civugo umwaka uza ngo nzoba ndi umumiliyoneri, niko umukuru w'igihugu Neva yaryoheje ikoraniro. Imbonerakure nazo zagomba zisubira iwazo zikoma amashi menshi. Kuva rero hadutse ruhagarara rwaturutse ku kindi kiringo ciyamirijwe c'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza muri 2015. Imbonerakure zikaba zifatwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe n'ibisata vyawe nk'umurwi w'inkorabara, ibitera ishavu abaserukira uwo murwi wahoze hariho abagwanyi b'abahutu n'indongozi z'u Burundi zikomoka kuri CNDD-FDD. Tukengurukire mwe mwese mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro twabagejeje ko. Mbasabe rero kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire.